Yohana igice cya kane Yohana igice cya kane kuva ku murongo wa 15 turaza guheraheza gushika ku murongo wa 24. Yohana igice cya kane umurongo wa 15 gushika kuri 24. Ariko ntibahasoma hose, turagenda buke buke. Umutwe w'icigwa c'uno munsi tuvuga ngo uguhimbaza Imana kugaragara mu mibereho yacu. Uguhimbaza Imana kugaragara mu mibereho yacu, canke imibereho tubayemwo igaragaza uguhimbaza Imana dukora. Guhimbaza Imana rero kugaragara mu mibereho yacu. Ubu ni mu mutwe w'ijambo tuza kwigako. Nashaka ngo ndabibutse canke twibukanye. Mu bisanzwe twakuze abenshi dukurira mu miryango yitwa ngo ni imiryango y'abakirisu. Iyo miryango y'abakirisu dukora batwereka imigigwa yose ikogwa mu gikirisu. Iyo migigwa turayishitsa, bamwe twavyisanzemwo ariko ntitwigeze tubihitamwo. Ducika abo bita abakirisu kubera imiryango twavukiyemwo canke kuko twakwije imigigwa imwe imwe badusaba. Hamwe na hamwe baradusaba ukubatizwa n'iyindi ikwirikira umubatizo. Ya mibatizo ikavuga ngo tukwinjije mu muryango w'abana b'Imana. Ucitse umukirisu, ucitse umwana w'Imana. Baratwigishije byinshi, batwigisha n'ibisabisho. Ibisabisho bimwe bimwe turabikora kuko batubwiye yuko ari byo bikora. Hamwe na hamwe bakatwigisha ibisabisho, tukaba tuzi yuko nitwabishitsa tukabivuga neza nyabisabisho tuza kwishurwa n'Imana. Hari igisabisho twese tumenyereye ca data wa twese, ariko aho benshi baryohererwa cyane ni hehe? Uduhe ivyo kurya bidukwiye umunsi. Ikibanza cyo gusaba canke umwanya wo gusaba ukaba umwanya mwiza. Bamwe twaritiranije uguhimbaza Imana canke gusenga no gusega. Twamenyereye yuko igihe umuntu agiye gusenga agiye gusaba. Ni gake mu mitwe yacu twiyumviriye yuko dushobora kuja mu rusengero tugiye gutanga ibimazi, tugiye guhimbaza umwami Imana, ariko twavyitiranije no gusaba kuko twigishijwe ibisabisho. Rimwe na rimwe turabwirwa ngo iki gisabisho ni wakigira canke ni wowe ufise ikibazo iki niki, hari uza gusaba n'uza kubwira, ibintu bigaca bikunda kuko nyamuntu yaciye muri ivyo bihe uri kuracamo. Rero twarigishijwe kwinshi bituma abantu benshi twiyumvira icarico uguhimbaza Imana. Twashika mu mashengero yacu naho dusanga uguhimbaza Imana gusigaye ari uguhagaze mu ndirimbo. Indirimbo nziza zigenda buke buke zikitwa ko ari indirimbo zidutuma duhimbaza Imana. Uko guhimbaza Imana mu gifaransa bavyita adoration. Adoration ni ijambo rimeze nk'irigoye iyo tugerageje kwishira mu Kirundi, kubera adoration irengeye gusenga usaba. Adoration irengeye ibisabisho usubiramwo. Adoration irengeye akaririmbo gato gato gashobora kukuduza umugane wa wundi kagushikana hahandi. Sinzi rero aho hantu ahariho. Mugabe ikibazo kihari nuko adoration irenga ivyo twiyumvira. Adoration ari uwo mutima uhimbaza Imana, usigura yuko ubuzima bwawe bwose wabudediye, wabushikanye, wabushikirije nyenebwo. Adoration ntihagaze rero ku karimi, ntihagaze ku munwa, ntihagaze ku majambo ari structuré, afise urutonde rumeze neza.
ariko adoration ni ubuzima bwawe bwose bushikaniwe Imana. Nico gituma abenshi iyo twumvise ngo ujya muntu nuwadora Satani, abantu benshi baramutinya. Kubera iki? Kuko barazi neza kugira ngo ahitemo kwadora canke gusenga Satani hari amasezerano yagiranye nawe. Ayo masezerano, amwe muri ayo masezerano avuga ngo ndaguhaye ubugingo bwanje bwose, urafise uruhusha wo kubukoresha, nzogukorera kandi sinzokuvako, ninakuva kuranyica. Abo bantu rero bari determine, barazi iyo bagiye guhimbaza Satani ko bagiye kubikora n'ubugingo bwabo bwose. Abakristo turibagira ngo umunsi twavuga ngo tuguhaye ubugingo bwacu utubera umwami n'umukiza, twari duhejeje gutanga ubuzima bwacu tubuha umwami Yesu. Ico gihe umenga nibisanzwe, tugaca dusigara tuvuga ngo kazima twabivuze, ubuzima bwacu bukaba ubundi. Umuntu akiberaho uko yigombeye, ukazima namaze guha Yesu kumubwira ngo ampa agakiza, akaba yarampaye agakiza, birahagije. Turibagira yuko igihe twamubwira ngo utubere umwami, bisigura ngo urafise uruhusha ku buzima bwacu bwose. Uyo wenyene niwe akwiye rero guhimbazwa, niwe akwiye gushikanirwa ubugingo bwacu n'ibitugize vyose. Biratangaje ingene dushobora kumva yuko mu Burundi abakristu bangana baba ibice 90%, ariko ugwanko, macakubiri, ugwicanyi, hipokrizi, uburyarya bikaba vyuzuye mu bantu bitwa ngo ni abakristu. Cangira ikibazo, mbega abo babaye abakristu bahaye ubuzima bwabo Kristu canke babubaye kubw'izina? Ni kubera kenshi twakuze twumva n'abaduhagarara imbere batubwira ngo nimukurikize ivyo mvuga, nimurabe ivyo nkora. Dusha natwe dukura dushaka gustructura neza ivyo tuvuga n'ivyo abantu bumva, dushaka kuvuga vyiza, dushaka kugaragaza ivyiza, ariko ivyo tubayemwo bigahakana vya vyiza tuvuga. Iki ni kibazo kuko uko ibihe bigenda niko abantu umenga bafata ibisanzwe isezerano bagiranira na Kristo Yesu. Kera abantu babaravye n'abandi banyamahanga babise aba Kristo kubera ingene babona babayeho nka Kristo. Mbega uno munsi ijambo kuba umukristo risobanura ngo uyu muntu tubona agenda asa na Kristo, canke ni kubera yakwijije ya migigwa yitwa yuko isigura ko yujuje ibisabwa kugira ngo abe umukristo? Ngaho ikibazo dutezwa kwiyumvira. Uno munsi aho dutahira murahura mu mabarabara n'abantu bafise amabibiriya, bashize ko n'indirimbo n'igitabo c'ingenzi naho kovu. Ariko ikibazo kihari, mbega imihana batashemwo, aho batashe, aho bagiye, bavuye he ubwa mbere, hanyuma bagiye gukora iki iyo batashe? Ico nzi nuko bavuye mu rusengero, ariko bavuye gukora iki muri urwo rusengero? Abenshi usanga tuvuye gusaba. Imana iduhe ivyo dukeneye, ariko ivyo ikeneye kuri twebwe iradutahura turi abantu, nitureke, ariko itwishure ivyo dushaka. Nico gituma abantu buzuye mu izina rya Gikristo, niyo ugiye barakubaza ngo amazina yawe ninde, nkavuga vuga izina rya Gikristo. Bisigura iki? Bisigura ngo navukiye mu muryango barambatiza hanyuma bampa izina, ariko rimwe na rimwe
ibyo bankoreye nta n'ibyo nizera, nta n'ibyo narinzi. Mbega ntihageze aho umuntu ahitamo wenyine gukurikira Kristo mu bugingo bwiwe n'umutima wiwe kurusha gukurikira tukiyitwa ngo turaba Kristo, kuko twitwa ba Petero, ba Yohana, ba Yakobo, ba Filipo, amazina y'intumwa. Ibyo si byo bisigura ko turaba Kristo. Aba Kristo bagaragarira mu byo bama. Bibiliya iravuga neza ngo muzobamenyera ku byo bama, ntimuzobamenyera ku byo bavuga, ntibazobamenyera ku kungene basa hanze, ariko bizogaragarira ku biva mu bugingo bwabo bagaragaza. Muzobamenyera ku byo bama, ntimuzobamenyera ku ngabire zabo, kuko ingabire ushobora kuyironka uri umwana mu by'Imana, ariko muzobamenyera ku byo bama, kuko ibyo bama bivana n'ubuzima babayemo mu Mana. Ntibivana nuko wagiriwe ubuntu ugahabwa ingabire, ariko icamwa n'ubuzima bw'Imana bwakuriye muri wewe. Tugaruke ku nyigisho uno munsi tugomba kuganira ko uguhimbaza Imana, l'adoration, uguhimbaza Imana kukuri kugaragarira mu mibereho yacu. Niwashaka gutaha, niwataha ugumanira ijambo, mbega uguhimbaza Imana kukuri kugaragara gute? Kugaragarira mu mibereho yacu. Iyo ndavye imibereho yawe, ndashobora kumenya ukwizera kwawe, ndashobora kumenya kandi urugezo ugezemo rwo guhimbaza Imana no kuyihimbara. Ngiki kibazo kituzana gusoma kino gisomwa ngo turabe nimba hari ico Bibiliya tubwira kuvyerekeye uguhimbaza Imana kugaragarira mu mibereho. Umurongo wa 15. Kino gisomwa nagihisemwo kubw'iyi ntumbero nyene, ariko sinashatse kugisoma cose kuko ni inkuru musanzwe mumenyereye y'umusamariya kazi. Uwo musamariya kazi yahuye na Yesu. Ndizera gose yuko Yesu yarafise umugambi wo guhura n'uyu mudamu, kuko uyu mudamu hari icyo atwigisha, ariko kandi hari icyo Yesu yashaka gukora mu buzima bwiwe. Sinza kuvuga ibintu byinshi mu byo baganiriye n'ivyo uyu mugore yarabayemo, ariko ndaza kuvuga bike bihagaze kuri iri jambo ryo guhimbaza Imana. Haleluya. Turi kumwe? Imana ishimwe. Badusomere kuva kuri umurongo wa 15 gushika kuri 18 ubwa mbere na mbere. 15 gushika kuri 18. Uwo mugore aramubwira ati mwami mpa rero ayo mazi. Uwo mugore abwira Yesu ati ayo mazi ushobora kuvuga yuko amara inyota, woyama impa nanje kuri ayo mazi, sinzogire inyota kandi sinzogaruke kuvoma ino hose. Ma ayo mazi sinzo nsubire ngoka ndiko ndagenda ibirometero n'ibirometero ngenda ninyegeje, kuko hari abantu badashaka kundaba, nzana amasaha abantu bose badashaka, abantu bose batahari. Ndagusabye ayo mazi sinze nsubire kugira ibirometero nza hano. Yesu aramubwira ati genda uhamagare umugabo wawe uheze ugaruke ino. Yesu aramubwira ati genda rero ubanze uhamagara umugabo wawe hanyuma uze ndaguhe. Uwo mugore aramwishura ati nta mugabo mfise. Nta mugabo mfise. Yesu aramubwira ati uvuze ukuri. Uvuze ukuri ko uvuze ngo nta mugabo ufise. Kuko wari ufise abagabo batanu, kandi n'uwo ufise ubu si umugabo wawe. Ivyo uvuze ni ukuri. Uyu mugore yari afise ubuzima bayemo, ariko ubuzima bayemo ntibwari bwiza. Mwamaze kumwumva ubuzima yari abayemo. Yarageze ku bagabo 6 bari kumwe, batanu baraheze bararenganye, ariko ari kumwe n'uwa 6. Uyu mugore abayeho ubuzima butameze neza, ariko nikimubuza yuko ashobora kuza imbere ya Yesu avuge ngo impa amazi, impa ndakeneye nanje ayo mazi uvuga ashobora gutuma ntasubira kunyotegwa ngo ngire ibirometero nza aha hantu. Mugerageze kwiyumvira uyu mugore yarazwi muri iki gisagara, yarazwi nk'iki, yarazwi nk'umugore
yatwaye abagabo b'abandi. Abagore ahaciye hose, abagore bamushota urutoki ngo uriya araje. Nico gituma amasaha yiwe yo kuvoma yari amasaha ata muntu n'umwe aba ari kw'iriba. Yari amasaha ya saa sita. Saa sita abantu bari mu mihana bariko barafungura imfungurwa zabo, ariko uyu mugore avuga ati nakare ninajayo bakiri hariya nta kindi bavuga atari ukumvuga, nta kindi bavuga atari ukumvuga no kunyararaza. Mugabo kandi bitwaye iki? Omboke ubuzima nuku nyene. Uyu mugore ntibimubuza ukumva yuko yosaba ati mamazi nanje. Abenshi kuza mu rusengero tuje gusaba biroroha. Abenshi iyo batubwiye ngo ni iki wipfuza ko Imana iguha, turihuta kwishura kuko biroroshe. Ariko Yesu ntiyashotse ashaka kwishura uyu mudamu ku kibazo cyo kumusaba amazi, ahubwo yabanje kurondera kumwereka ubuzima abayemo. Igikuru si icyo uri kurasaba, ariko na cane cane ni ukubanza gutunganya ubuzima bwawe. Banza uzane umugabo wawe, ndaguha amazi. Uyu mugore yumva umenga ashizwe ahabona, mugabo kandi avugisha ukuri ati nta mugabo mfise. Yesu atuvuze ukuri kuko nuwo muri kumwe si uwawe, nuwa gatandatu. Ikibazo aho kiri, mbega iyo tuje imbere y'Imana tuje gusenga, turemerera Imana ngo ibanze ivugane natwe ubuzima tubayemo, canke duhagaze cane kuvyiduha? Bamwe turafise amasengesho akaze kandi akomeye gose. Bamwe barisonzesha iminsi n'iminsi. Bamwe barafise imitwaro bavuga ngo Mana nzova ngaho unyishuye. Ariko iyo badushobora kumenya umutima w'Imana nawo ngo tubwire ngo nanje nari nipfuza kuva muri ubwo buzima. Uripfuza ko ndakwishura, ariko tunganya ubwo buzima. Naje ndababajwe n'ubwo buzima ubayemo. Ufise umugore, ufise umugabo, banza ugende uzana umugabo. Nta mugabo mfise. Mbega iyo tuje imbere y'Imana tuyizaniye imitwaro itandukanye, turemerera Imana ngo ivugane natwe ku buzima tubayemo. Uyu mugore ntiyari umugore asanzwe. Ndashaka ngo mwumvirize ku murongo wa 19 ingene uyu mugore yari umugore adasanzwe, naho biboneka yuko yari umunyangeso zitari zimeze neza. Ariko mwumvirize umurongo wa 19 gushika kuri 20. Mwumvirize. Uno mugore aramubwira ati mwami, ndabona ko uri umuntu avugishwa n'Imana. Basogokuruza bacu basengera kuri uyu musozi, ariko mweho muvuga ngo i Yerusalemu niho hantu hakwiye gusengerwa. Murongo wa 25. Nyamugore aramubwira ati ndazi ko Mesiya azoza yitwa Kristo. Uwo aha azozira niwe azoduserurira byose. Uyu mugore mumwumva gute? Ndababwira ingene ndamwumva uyu mugore. Uyu mugore yatanguye kuvuga ati ndabona ko ibintu yije kumbwira, ndabona kuri inde muvugishwa. Uyu mugore biraboneka yuko azi gutahura ivyerekeye ingabire. Arazi ivyerekeye amadon. N'umuntu amenyereye kumenya abahanuzi n'abatari bo, kuko Kristo vy'ukuri yarahije kumuhanurira. Uyu mugore kandi yaciye yongera ko avuga ngo mwebwe muvuga ngo dukwiye gusengera i Yerusalemu, ariko twebwe twamenyereye gusengera kuri no misozi. Bigenda gute? Dusengerehe. Uyu mugore ikindi ndamubona ko umugore ahora aja gusenga, ahora aja mu rusengero, arazi kubona ingabire ziko zirakora. Uyu mugore
arazi kandi gusenga, arazi kandi nuko bababwiye yuko baje i Yerusalemu mu gusenga. Arafise ikibanza yumva ko akirimwo, ashaka kumenya nimba Imana ishobora kumwishura muri ico kibanza. Shaka umbwire ikibanza ciza nshobora guhamagaramwo Imana ikishura, kuko naje nayihaye imitwaro myinshi. Ariko ndacanganikiwe kuko mutubwira ngo tuje i Yerusalemu, ariko kandi natwe dusengera ngaha. Ikindi naco numvise, yarafise ikibazo c'ahasengera, yarafise ikibazo c'umugwi asengeramwo naho yasenga. Ku murongo wa 25 ambwiye ngo, avuze ngo, vuga. Nyamugore aramubwira ati ndazi ko Mesiya azoza yitwa Kristo. Arazi isezerano bafise yuko bazohabwa Mesiya. Uyu mugore mumumva gute? Yaraseranguye ivyanditswe. Arazi ko Mesiya azoza. Arazi kandi ko uwo Mesiya ari we bita Kristo, niyaza ngo azogira iki? Niyaza niwe azoduserurira byose. Uyo niyaza, reka kunduhisha, udashaka kumpa ayo mazi, reka kunduhisha. Uyo niyaza azoduserangurira byose. Ararindiriye isezerano uyu mugore. Afise ahasengera. Arazi kandi no kumenya ingabire ziriko zirakora. Ariko abayeho gute? Iki nico kibazo nyamukuru dushaka kwiyumvirira hamwe nk'abakristo. Abenshi turi mu mashengero, hari naho aho dusengera tugera igihe tukahita ko ariho mu ijuru, tugatangura kubona abari hanze yaho tudasengera, abari aho tudasengera tukabafata nk'uko umenga bo barayobye. Hari igihe abantu aho gushira imbere yabo Kristo bashira imbere ibibanza basengeramo. Twebwe iwacu nta na rimwe hasohoka Kristo, ariko hasohoka aho basengera. Uyu mudamu ari fier n'ahasengera, ku buryo ashobora no kugwana, agwanira urusengero asengeramo. Mbega ibi hari icyo bishobora kutwigisha mu buzima bwacu bwa misi yose. Uyu mugore kandi arazi ivyerekeye ingabire. Abenshi twarabaye mu rusengero turamenya ivyerekeye ubuhanuzi, turaronka n'ubuhanuzi. Hari no benshi uyu mugore kumbure ntiyarahuye n'umuhanuzi wa mbere kuko yarabazi. Bamwe turi mu nsengero ariko turazi cyane, hamwe twaranakomerekejwe n'ubuhanuzi bumwe. Turazi rero kumenya ivyerekeye ubuhanuzi. Ariko ikibabaje nuko kumenya ivyerekeye ubuhanuzi aho kugukomeza byatumye abantu benshi bamwe basubira inyuma. Bavuga bati nimba kanaka ari wabahagarara imbere, nimba kanaka mu ishengero ariko bimeze, jewe nopfuma mva mu by'Imana nkisubirira inyuma. Kubera iki? Kuko barasuzumye bakomerezwa n'ingabire zimwe zakoreshejwe nabi. Uyu mugore sinzi cyatumye abaho ubuzima bubishe, ariko iconzi nuko uyu mugore yari umuntu aja gusenga kandi azi ivyerekeye ingabire, ariko ubuzima bwiwe bwari butandukanye n'ivy'ijambo ry'Imana ryasaba. Uyu mugore kandi yarazi amasezerano, yarazi yuko hari umunsi barindiriye Mesiya, kandi Mesiya azobashira ku murongo ibintu byose. Yararindiriye isezerano. Mbega uyu mugore ntasa n'abantu ba kino gihe tuvuga ngo ndarindiriye isezerano. Hari icyo Imana yavuze, kandi naho vyogenda gute sinzopfa ico kintu Imana itagishikije. Ni byiza, ariko urindiriye ubayeho gute? Ukurindira kwawe ukurindiriye umeze gute? Uyu mugore yararindiriye Mesiya, mugabo yaramurindiriye afise ubuzima bumeze gute?
ubuzima bubishe, ubuzima bubi. Naho yari mu isezerano, arindiriye isezerano rya Mesiya, ariko uwo Mesiya ntiyamenye yuko yashitse. Ariwe bariko baravugana, yari Mesiya nyene bariko baravugana. Imana ishime ku buntu bwayo, yashatse kumutahuza yuko ubuzima bayemwo ariko atari bwo yari akwiye kubamwo. Naho arindiye Mesiya abayeho nabi. Urarindiriye isezerano, ariko ikibazo iryo sezerano wahawe naho ryoba ari iry'ukuri, uririndiriye gute? Ubayeho ubuzima bumeze gute? Nashaka kubamenyesha yuko turindiriye ukugaruka k'umucunguzi wacu Kristo Yesu. Azoza gutora abamwizeye, ariko kandi abahimbara umutima wiwe, abagenda nk'uko agomba, abo arabanezererwa. Si ukuvuga ngo Kazima navuze rya jambo gusa nkamuhamagara, ariko arakeneye yuko no mu buzima ubayemwo ugaragaza ico wizeye. Umunsi uvuga ngo ndaguhaye ubugingo bwanje, vy'ukuri ashaka gufata aganze ubugingo bwawe. Amasezerano benshi dufise n'amasezerano meza, ariko ikibazo tubayeho ubuzima bwiza buhesha icubahiro Imana yaduhamagariye muri iryo sezerano, canke tubayeho ubuzima twigombeye? Uyu mudamu ndibaza neza yuko naho yinjira mu rusengero hari ibintu atashaka ko bamukorerako, ibintu vyerekeye la vie privée. Kandi bisubiremo mu Kirundi, yarashaka gusenga, yaratura amasezerano afise, yaratura kandi n'ivyo afise, n'ivyo Imana izokora, n'ingene Imana ari nziza, n'ingene yabahamagariye gusengera kurusha hariya, abenshi bariko bagwanira amadini n'ibindi. Ariko uyu mudamu naho yarabayeho muri ubwo buzima, ntiyashaka ko binjira mu buzima bwiwe. Uno munsi dutunze abakristo bashaka kugaragaza ko ari abakristo, ariko badashaka umuntu yinjira mu buzima bwabo. Sinzi iyo forme y'igikristo ko ariyo Yesu yasize. Sinzi yuko Yesu yasize intumwa zibayeho ubuzima ukwabwo, umwe wese muhiri wiwe yibereyeho ko yigombera, ariko bagahura na bene data, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Murabona nayandamukanye. Ubwo si bwo bukristo Imana ishaka. Mbega ubuzima bwawe Bibiliya canke mwene so arafise icyo abuvugako? Mbega ubuzima bwawe wibaza ko ushaka kubaho wenyene mu isi ya wenyene no mu ijuru rya wenyene? Nico gituma uzosanga abenshi dushaka yuko dukorera Imana, mugabo kandi nitwemere abashaka kudukorera. Dushaka gukorera abandi, ariko ntidushaka abadukorera. Kudukorera no kuvuga iki nshatse kuvuga? N'abatubaza ivyerekeye ubuzima bwacu tubayemo. Ndashaka kugaragaza yuko nuzuye mpwemu. Hamwe na hamwe hari amakondisiyo amwe mpora numva abantu bahora bavuga bati kudutwarira, imbere yuko udutwarira umukobwa wacu banza utubwire warujujwe mpwemu. Ubundi nawe ati ego, vuga mu ndimi twumve kugira ngo ndaguhe umukobwa wanje. Agaca azatura kazivuga, ni sawa, ubu urashobora gutangura urugendo rwo gutwara umukobwa wanje. Ni giki kigaragaza vy'ukuri ubuzima buhindutse? Mbega ni indimi ndiko ndavuga? Mbega n'amajambo ndiko ndavuga? Mbega ni indirimbo nziza ntera imbere? Imana irarengana ivyo biboneka hanze, ishaka kuvugana nawe kuvyerekeye ubuzima bwawe bwa misi yose. Ubanye gute n'uwo mubakanye?
ngubu ubuzima bwa gikristo. Si wewe wenyene, ubanye gute n'uwo mubakanye? Uri umwana, ubanye gute n'abavyeyi bawe? Mbega Bibiliya ivuga iki ku bubane, ku busabane hagati yawe n'abavyeyi? Bibiliya iravuga ngo wubahe so na nyoko. Ubanye gute nabo n'abavyeyi bawe? Muvyeyi, ureze gute abana urongoye? Mbega ubareresha inkoni n'urushi no gukankama iminsi yose? Hari abavyeyi bamwe bamwe iyo baserutse abana, kiretse umugore atimba, abana biruka mu cumba. Kubera iki? Kuko arashitse, kandi yashitse ategezwa gutora ikosa muri urwo rugo. Ikibazo kihari, ubanye gute nabo muhiri wawe? Ubanye gute nabo mukorana ku kazi? Amahera bagushinze uyakoresha gute? Impapuro ufise na imprimante ufise ku kazi uyikoresha gute? Kibazo. Ejo bundi ndafata igitabo, hari amapaje nagomba gufotorera umuntu kugira ngo aze gusoma ico gitabo. Hari imprimante yo ku kazi iri muhira. Ndabwira madamu nti behasha turashobora gufotora amapaje 3. Cyarambwiye ati byo biba byiza ugiye hanze. Ndafata urugendo ngenda hanze kurondera aho mfotorera izo page. Bisigura iki? Mbega tubayeho ubuzima bwacu gute? Iyo nyemerera kuzifotora, ejo sinozanye page 3. Nozanye iki? Igitabo ca 100 feuilles. Hanyuma encre inyaruke ko atari ivyacu, ari ivyo ku kazi, nta kibazo. Ndiko mvuga ibintu bito mugabo bigaragaza ubuzima tubayemo. Ndazi ubuhanuzi, ndazi amapromese, ndazi kandi yuko mwishengeri wacu aha Bibiliya ivuga ngo twebwe, uyu mudamu ariko avuga ngo iwacu dusenga neza, iwacu mugomba kutuvangira, kwereka mutubwira ngo tuje hariya, twebwe turafise ingene dusenga. Yesu ati igihe kiza kirashitse mwe nyina wanje, aho abasenga data bazoja i Yerusalemu, atari kibanza, ikibanza cyo gusengeramo sico gikuru, adresse nyayo. Yesu yavuze ngo abasenga data bukuri bazomusenga mu mpwemu no mukuri. Ngaha rero hari kibazo. Mufundi uri hano, wakiriye amahera kandi watanze devi. Mbega iyo devi irahwanye n'amahera baguhaye canke irarenzeko? Tayere uri ngaha, wavuze yuko uzomusubiza impuzu yawe imbere y'urubanza kuwa 5, ariko raba kuwa 6 agize mariage, impuzu yiwe ntirakwira. Ariko kandi ni wewe urongora igikundi cyo guhimbaza no gutazira Imana. Ubuzima bwawe ubayeho gute? Uguhimbaza Imana kugaragarira mu kungene ubayeho. Si ivyo bakubwiye n'ivyo ufisemo ubumenyi, ahubwo ni ingene ubayeho. Yesu aravuga yishura uyu mugore, amwereka yuko ubuzima, ariko aramubwira ubuzima bw'ivyo uwo mugore ariko aravuga n'ubuzima bwerekana yuko hari icazi. Arazi amasezerano, arazi ivyanditswe, arazi yuko na Mesiya azoza, ari no mu bamwiteze, ariko ubuzima bwiwe yarabwugaye, arabunyegeza, arabuhisha. Kiretse yuko Yesu azi vyose, yarahije kugurura ibanga ry'iryo yarafise, ahandi uwo mugore ntiyari gushobora kugurura. Bangahe dufise ivyo twugaranye muri twebwe nyene tudashaka yuko na Yesu bwiwe akorako? Yesu ndaguhaye vyose, ariko aha hantu ntunkorereko, ndahimenyera.
ndazi nyine nzovyigenzereza, uko ndazi yuko niwashaka kuhakorako uhava uhagira uko jewe ntashaka. Dufise abenshi baza guhimbaza Imana bayitegeka. Nta mutima rimwe na rimwe dufise wo kuza imbere y'Imana ngo dushikane ibitugize byose kuri yo. Dufise ahubwo ivyo twaje kuyibwira niyitabishitsa turavavanura. Ngiyo Imana yo muri kino kinjana aho dukeneye ihinduka. Haleluya. Ihinduka ry'umwe wese afata ingingo akavuga ngo ndashaka guhimbaza Imana. Ni nahiri mu ijuru ivuge ngo wabonye umwana wanje. Yarabivuze kuri Yobu. Suko Yobu yari gitangaza, yarakozwe mu mubiri tudakozwemwo. Oya. Ariko ijuru n'Imana iragera ahantu iganira na Satani iti wabonye uwo nezererwa muri iriya si. Ndababwire nde wundi, Enoke yarafise umubiri wambaye nk'uyu nambaye, ariko yagendanye n'Imana imyaka 365 ngo Imana iramunezererwa ngo imutwara atarinze guca mu rupfu. Eliya yari umuntu nkatwe, Daniyeli yari umuntu nkatwe, ngo yasenga inshuro 3. Abagomba kumutembagaza Daniyeli bararondera ubuzima bwiwe ngo barabura ikintu na kimwe bamwagiriza, kandi yaragejwe amabanga akomeye muri kijya gihugu. Amabanga akomeye yari nimero 3 ya mbere mu gihugu c'amahanga i Babuloni. Bamugirira jalousie Daniyeli, biyumvira ingene bamukuraho, bararaba ivyo bamushinze. Yarajejwe guharura ivyerekeye ibikorwa kumbura ibikorwa muri kijya gihugu, ngo barasuzuma, bararaba bilan, bararaba ingene yandika ma écriture comptable, bararaba ma pièce justificative, bamugirira audit. Bavuga bati aha naco tumusangako, nta kosa tumusangako. Bibiliya imbwira akajambo kankoze ku mutima ngo babura ni erreur, nta kosa na rimwe, nta kintu yibagiye, nta kintu na kimwe, kandi yarashinzwe amabanga menshi. Baca bahitamwo kurondera kumutembagaza baciye mu kwizera kwiwe. Bavuga bati tugomba dushirishe itegeko yuko utazosenga umwami canke ikigirwamana ngo agipfukamire, uwo munsi nyene azoca yicwa. Naho nyene murazi inkuru nyene vyagenze, Imana yaramutabaye ngo amaze kumenya yuko iryo tegeko ryasohotse. Ikindi kintu kimpimbara, ntiyigeze ahagarika gusenga 3 fois par jour. Kandi Bibiliya itubwira ngo yaduga ku nzu yo hejuru, itegeko ryasohotse, nawe aca yugurura amadirisha asenga aho twa aduza ijwi. Iyo aba ari jewe ndababwira ingene ari kubigenza, nari gusenga ndyamye kandi ngasenga buke buke kuko itegeko ryasohotse nagacamutwe. Ariko icamutuma ashobora kuduga hejuru akugurura amadirisha akabananya senga kwa kundi nyene atacahindutse, cari igiki? Bwari ubuzima abanyemwo n'Imana. Haleluya. Bwari ubuzima abanyemwo n'Imana. Ntiyari uwuza amasezerano gusa, ariko yarubaho yiteze yuko Imana imugirira neza kandi nayo akayihimbaza mu kwabayeho. Nguku igikristo dukeneye. Ntidukeneye igikristo kigaragarira mu mpuzu n'amabibiriya manini, ariko igikristo kigaragarira mu mibereho yacu. Ingene mbayeho, ingene nifata, mbega igihe bantutse ndavyifatamo gute? Nanje ndabatera igitutsi nk'icabungere canke ndafise ingene nanje nifata. Uko wifata bizogaragaza ubuzima bwawe bwo guhimbaza Imana. Bamwe baravuga ngo iwacu ntiduhonyogwako, iwacu nta gufyina, iwacu turi biti biturirwa,
iwanyu ni he? Bibiliya iranyereka neza yuko nimba nshaka kubaho nubaha Imana, nzohura n'ibibazo, nzotukwa. Yesu agera ahantu akavuga ngo nimba barantutse namwe, nimba barankunze bazobakunda, nimba barampamye namwe. Ariko dufise ubutumwa butubwira uno munsi ngo byaramuhereye ko twebwe ntibikwiye kutubako na gato. Nimba baramututse twebwe ntiwihende. Ngubwo ubutumwa turiko turahabwa, bigaca bituma tudashobora kwihanganira imibabaro n'ibibazo dushobora gucamwo. Gute bigenda yuko mu mashengero ahitwa ngo hari abakristu kandi byitwa ngo bujuje bya bindi bisabwa, babayeho ubuzima, n'umupagani aba ari we babwira ngo nimba gukizwa ari uko na Jesu nshaka kubibamo? Kubera iki? Kubera iki mu bitwa ngo n'abantu b'Imana ariho bavugana utujambo tugucozanya? Kubera iki mu bitwa ngo n'abantu b'Imana ariho hasigaye hari uburozi no guhana amasumu? Kubera iki mu byitwa ngo n'abantu b'Imana basigaye bafise urwanko batransmeta no mu rubyaro rwabo? Gute amacakubiri agaragara ahantu hategezwa kugaragara ivy'ubwami bw'Imana? Ni ikibazo twagize cyo guhimbaza. Byitwa ngo tuhimbaza Imana, mugabo turihimbaza. Nshatse kuvuga iki? Turondera ibishobora kuduhimbara, turondera ibinezereza imitima yacu, turondera ibishobora kudutuma tuba abantu b'igitangaza ntakogwako. Uko ni ukwihimbaza. Ariko guhimbaza Imana ni ukunyika, ni ugutakara, ugatakarira muri Kristo Yesu, ngo we aba ari wagaragara, ntaba ari jewe. Paulo yarabidusiguriye avuga yandikira Abagalatiya ngo si jewe nkibaho, ariko ni Kristo aba muri jewe. Gute isi izoshobora kumva uburyohe bwanyu nimba mwagizwe umunyu? Umunyu ni ukugira ngo uzane uburyohe. Umunyu nta gaciro kandi ufise atari kuzana uburyohe ahantu habishe. Gute none ushika ahantu habishe abantu bakabihigwa kurusha? Wategerezwa kuba uzana ihumure, itekane, urukundo, uguhariranira, ibigaragara mu vyamwa vyamwe mu byo byategezwa kuturanga. Shengero ry'Imana, turakeneye gutahura kandi carico uguhimbaza Imana. Uguhimbaza Imana si indirimbo, uguhimbaza Imana si amajambo meza. Haraba expert mu gutegura amapoeme, ku buryo bategurira n'amapoeme n'amasengesho y'amapoeme meza babwira Imana. Ariko Imana hari igihe ivuga ngo nk'urugo rwamo rw'amatwi rw'indirimbo zanyu mu matwi yanje. Kubera ko ivyita urwamo kandi ari amajambo twumvirije, ari amajambo y'inkoramutima. Nuko Imana irengera amajambo igashika ibwina mu mutima. Mbayeho gute? Mbayeho gute? Mbayeho gute? Mbayeho gute? Uko niko guhimbaza Imana. Uburyo ubayeho nivyo bigaragaza uguhimbaza Imana ufise. Turi mu gice turiko turiga sur l'adoration. Nk'imiryango yacu twiga icarico guhimbaza Imana. Guhimbaza Imana si urutonde rw'amasengesho, n'ubuzima buhimbara Imana. Guhimbaza Imana si indirimbo nziza, n'ubuzima buhimbaza Imana. Buhimbaza Imana gute? Mu byo tubayemo byose. Mbega iyo uri kurakira amadosiye y'abantu, ubakira ukoresheje iki? Iyo uri kurakira abaganga abagwayi n'imbura umuganga, ubakira ukoresheje iki? Mbega iyo biguhamagarira gutonda umurongo, urawutonda canke ntuwutonda?
umwe yavyutse saa 10 atonze umurongo gushika saa 4, wowe uciye uvyuka saa 4 uciye uza uramurenganye. Mbega niyasubira kukubona uri imbere uri kurongora abandi, azovuga gute? Azobona iki? Harabo bitera isoni kumbure ufata umwanya utonze kuri urwo ruzuba, ariko n'ivyo nyene biri mu bigaragaza yuko uri umukristo, umwigishwa wa Kristo. Gerageza mwiyumvire ubuzima tubayemo bwa misi yose. Hari ibibazo hagati y'inshuti, uno munsi abantu ntibakivugana, inshuti zarasambuye, umwe ntawe uramusa uyundi kandi basangiye amaraso. Uzombwira gute kuzoza gukunda abo mu rushengero ariko inshuti musangiye amaraso arizo wama uri kuracoza, udashobora kuja kubarengera ngo baramuse? Nivyo murafise ivyo mwapfuye, murafise kumbure ivyo mudatahura kuco kimwe, canke abavyeyi banyu hari ivyo bacanyemo, ariko none wewe nk'umukristo hari ico bari gushobora gukora gisubiza hamwe abantu. Iyo uvuze ko wakiriye Kristo, ukavuga ko waciye muri Yorodani, wahamvye ubuzima bwawe bwa kera, uzukana n'ubuzima bushasha, bakeneye kububona ubwo buzima bushasha. Shengero ry'Imana, Kristo ntanezerewe n'igitigiri c'abantu benshi bariko bariyongera mu bavuga ngo Yesu Yesu Yesu, ariko ikimukora ku mutima ni igitigiri c'abantu imitima yabo yamaze kwiyegurira Kristo. Iyo umutima wanje wiyeguriye Kristo, mba nzi neza yuko ico nsaba cose naho kingora, ndazi ko ico mpereza gukora. Yesu aragera ahantu abazi neza, yarazi neza ko ategezwa kuja ku musaraba no gupfa, ariko ntiyakwevye, yagiye gusenga. Mana, ibi bintu birandemereye, sinzi ko nza kubishobora, ari bishoboka sinzi ngene ubigenza, ubinkura imbere, ariko bibe nk'uko nshaka, bibe nk'uko ugomba, kuko naje gukora ubugombe bwawe. Icyo ushaka nico nza gukora. Yahisemo gukora iki? Yahisemo kuja mu nzira y'umusaraba. Nico gituma Bibiliya tubwira ngo igikorwa yakoze cyo kwemera gupfa, arahambwa, arazuka. Nico gituma iryo zina Imana rishize hejuru y'andi mazina yose, ngo haba ibiri mu ijuru, haba ibiri mu kuzimu, haba ibiri ku isi, bipfukame bivuga yuko Yesu Kristo ari umwami. Kubera iki? Kuko atahunze umusaraba, ntiyahunze icyo yategezwa kubamwo. Naho yari yambaye umubiri nk'uyu wacu ubabara, ushobora guhunga, yaremeye ubugombe bw'Imana. Hari ibyo turiko turahunga, ariko tugasanga ahubwo twitaye mu kubura ikibanza ciza Imana yashaka kwihesha mu icubahiro. Mbega ndababwire yuko kumenya amasezerano ari byo by'igitangaza. Mbega ndababwire yuko kuba ufise ahantu usengera ari byo by'igitangaza. Mbega ndababwire nk'uyu mugore kuba ufise kumbure kumenya ingabire kanaka ziko zirakora ko ari byo by'igitangaza. Ivyo sivyo byakora ku mutima wa Yesu, kuko uyu mugore Yesu yari yabonye ubuzima bayemo. Ibikora ku mutima w'Imana si ibyo tuzi, ibyinshi byahereye aha. Hari umuntu akunda kutubwira muri serire yacu ati hariho une foi cérébrale itandukanye n'iyindi foi y'ukuri. Uwavuga ati hariho ukwizera ko mu mutwe gutandukanye no kwizera ko mu mutima. Ukwizera ko mu mutwe ngerageje kumwumva, ariko ashaka kuvuga ngo hari ibintu byinshi dufise n'ibitangaza tuzi kuvuga,
hari ibintu byinshi byuzuye imitwe yacu ariko bidahagaze by'ukuri ku mutima uhindutse wihaye ingingo yo guhimbaza Imana. Batwugururiye batubwira ku byerekeye ukwizera, ati ndashaka gusuzuma ukwizera kwanyu. Paulo ndarungitse Timoteyo kugira ngo asuzume ingene muhagaze neza. Mbega bisuzuma gute? Umunsi uri izina bampamagara kuja gufasha abakozi b'Imana bagomba gusengerwa. Ndababwira nti ndabigisha ariko kandi ntegezwa kuganira n'abagore bayo. Nta numwe nsengera, nta numwe tuza gusengera tutagandiriye n'umugore wiwe. Kandi sindabahaye umwanya ngo muje kubategura, ndabikora uno munsi nyene. Ikibazo nikihari nikihe? Nuko benshi dushaka nko kumenga dushaka amavuta, dushaka ibiti, ariko ntidushaka guhinduka. Paulo arabwira Timoteyo ibiranga abakozi b'Imana singabire, ahubwo n'ubuzima babayemwo buhindutse bugaragaza Imana. Abe ari ufise umugore umwe adahugumba, atarondera inyungu mbi, azi kurera neza abo mu rugo rwiwe, azi gutanga afise ukwizera kandi azi gutanga n'ijambo ry'Imana. Ico cyonyine niyo ngabire, ibindi byose ni ingene abayeho. Murumva ko ijambo ry'Imana rituzana ahantu ridutahuza ngo si ivyuzi. Musamariyakazi si ivyuzi, Musamariya si ivyuzi. Ivyuzi ni byinshi, ariko igihimbara umutima w'Imana ni ivyo ubayemo. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi. Duheraheze kuri iri jambo. Yesu aramubwira ati, nyina wanje urafise ikibazo. Wibaza yuko aho usengera ariho hazoguha agakiza. Ariko igihe kiza kandi kirashitse, aho atari Yerusalemu, atari kuri uriya musozi umuntu azosengera, ariko umuntu azorondera Imana akayadoha, akayihimbaza mu mpwemu. Impwemu ni gihushane c'umubiri. Nuko nshobora guhimbaza Imana hehe? Mu mubiri. Icambere kugira ngo mpimbaze Imana neza mu mpwemu, nuko impwemu yanje aba ari nzima. Nuko mbanza kuvuka ubwa kabiri. Impwemu yapfuye ikaba nzima. Ikizotuma impwemu yanje yapfuye yatandukanye n'Imana iba nzima, ngo nshobore guhimbaza Imana mu mpwemu atari mu mubiri. Ni giki? Nuko nizera igikorwa Kristo yakoze, nkihana ibyaha byanje, hanyuma nkamuha ikibanza mu bugingo bwanje, akambera umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Mu mpwemu ni gihushane cyo mu mubiri. Byose ndashobora kubikora mu mubiri. Ndashobora kuvuga ubutumwa mu mubiri. Ndashobora kugendera abagwaye mu mubiri. Ndabikora kugira ngo mboneke. Ndashobora kuvuga ibintu byinshi nkora kugira ngo ngaragare nk'ubigitangaza. Ivyo byose no kwadoha, no guhimbaza Imana mugabo mu mubiri. Ndashobora kuvuga ibitangaza Imana yankoreye, ariko ndiko ndabivuga mu mubiri kugira ngo baboneke yuko iyo mvuze ko meruka aha n'aha ariho honyene Imana igaragarira, ndigitangaza ndi mu mubiri. Hari ahantu no munsi maze iminsi numva bavuga ngo iyo utaduze ku musozi ngo ubonane n'Imana, hari ahantu ku musozi sinzi basigaye baduga nkuko umenga Imana yishurira hariya gusa ku ikariyeri. Hari n'ahandi bariko baravuga ngo Imana yishura amasengesho yo kuvyuka saa 9 Imana ikikwishura buno nyene saa 9 y'ijoro. Ivyo byose biriko birazunguruka mu bantu batakaye, bashaka inyishu, bashaka amazi. Ariko ikibazo cabo, mbega ubuzima babayemwo, leur vie privée imeze gute? Yesu mbere yo kumuha amazi amanza kumubwira ati, banza umbwire ingene ubayeho, muhiri wawe imeze gute? Mu mpwemu guhimbaza Imana bitandukanye no guhimbaza mu mubiri.
mu mubiri ni ukwiyerekana, mu mubiri ni ukwihimbaza, mu mubiri ni ukwerekana ko ndi igitangaza. Hari n'indirimbo uno munsi womenga n'iz'Imana mugabo mugize mubere maso, uko ari indirimbo zo kwihimbaza zidahimbaza Kristo. Kandi abantu umenga bagiye, sinzi iyo baba bagiye gusa. Ni ikibazo. Guhimbaza mu mpwemu biratandukanye no mu mubiri. Ikindi Yesu yavuze ngo bamuhimbaza mu mpwemu no mu kuri. Mu kuri ni igihushane cy'ikinyoma. Mbega ndashobora guhimbaza Imana mu nzira zitari zo, mu kinyoma, nihenda jewe ubwanje ngishiramo yuko Imana impwanye nanje, n'ibyo ndiko ndakora Imana ibishigikiye. Hari amajambo menshi mbona numva canke n'ivyandiko bihora biboneka ngo iyo uhora hari kumwe natwe ninde yo tugwanya. Muga nuko bayivuga nabi iyo verse, bavuga ngo uhora ari kumwe natwe ninde yo tugwanya, uwo tugwanya yovahe. Ariko murabe imbere bavuga gute? Nimba nimba uhoraho ari mu ruhande rwacu, uwo tugwanya yovahe. Ikibazo rero kihari, uba ukwiye kwibaza, mbega nivyo ari mu ruhande rwawe canke wamufurushije kuba mu ruhande rwawe? Nimba ari mu ruhande rwawe, ni igiki kizotuma aba mu ruhande rwanje? Nuko mba mukuri. Ikinyoma no mu vy'Imana, ikinyoma no mu bikorwa vy'Imana, ikinyoma gushike naho tugerageza gutera ikiwani tukagitera n'Imana. Nkuko umenga ntitubona, ntituzi. Urabona Mana ndashaka iki niki kugira ngo sindagukorera iki niki, ariko mu mutima wawe si ico uri kuravuga. Ushaka kugira ngo use n'abandi, uzumere nk'abandi bose, uze witwe nawe ko uri washitse, uri wicakemutse. Kibazo. Shengero ry'Imana turi kumwe? Turacakundana? Amen. Umutima w'Imana rero niwe dukeneye. Nta gipimo kandi kizokwigera kiboneka. Naho bazokora igipimo, barakoze igipimo c'ibiro, abenshi muhora muca ku gipimo c'ibiro mukipima mukaraba ivyo mufise. Uwo nobaza ibiro vyiwe uno munsi yo babizi. Mwese murazi ivyo byose, murazi ibiro mufise. Barakoze ibipimo vy'ubushuhe, iyo umwana agwaye cyangwa umuntu agwaye, ikintu cambere kumwakira kwa muganga babashiramo ico bita thermometer, bakamupima ubushuhe. Barafise igipimo cyo gupima ingene umutima wawe ukora, ingene ukubita. Barafise ibipimo byo kuraba ingene amaraso yawe ameze, mbega ameze neza canke harimo ibibazo mu maraso yawe. Hari ibipimo vyinshi uno munsi bihari. Mbega ivyo nivyo twigisha shengero ry'Imana yuko hariho n'ibipimo byo kumenya ubuzima bwanje bwo guhimbaza Imana ingene bumayeho, ingene bumeze. Ico gipimo ntawe uzogisanga mu mangazine, nta na farmasi nimwe uzokironkamo. Ariko subira mu ijambo ry'Imana, niryo ry'ukuri rishobora kugushira ahabona, rigashira ahabona n'ivyinyegeje mu mitima, rigakubwira ati burya naho uvuga iki, naho ugenda gutya, naho ukora iki kintu sinezerewe naco na gato. Upfukame, uce bugufi, ubwira Imana ati Mana mbabarira, ahantu ndumvise ko nsinzwe, ariko ndashima ku buntu bwawe, ngirira ubuntu unshoboza ahantu ndaharengane. Umutima nk'uyo Imana ntiwirengagiza, iwuha n'umugisha. Ariko umutima ubandanye uhisha. Umviriza iherezo ry'umugore ni ryiza, 28-30. Uyu mugore aheraheza kino gisomwa twasomye uno munsi mu nkuru nziza. Iyo nkuru nziza imeze gute? Maze uno mugore asiga umubindi wiwe aho nyene. Amaze gusobanukirwa asiga umubindi wiwe yazanye kuvomesha aho nyene, asubira mu gisagara abwira abantu ati nimuze murabe umuntu ambwiye ivyo nakoze vyose. 30. Namba ariwe Kristo,
bava mu gisagara bava mu gisagara ngo bamusange iyo ari. haleluya. Batarashika, Shaka kugeza shaka 30 gusa. Uyu mugore iherezo ryiwe nuko hahandi yatinya kuja, ataragifise isoni ryo kujayo. Babandi yatinya yabasanze ku meza ajya amasaha ya saa sita. Yari yahisemo amasaha ya saa sita ata muntu n'umwe asohoka, ariko ubu niwe yasohotse agenda kubasanga mu mihana yabo ababwira ati muranzi ubuzima bwanje bwahindutse, muranzi nimuze murabe, narinzi byinshi, narinzi ko ndindiriye Mesiya, ariko nimuze murabe ashobora kuba ari we kuko nahuye nawe. Hari ikintu cyahindutse muri jewe, singifise ubwoba, singifise isoni cyo gushingira intahe Kristo Yesu. Ni kubera iki? Hari ico yambabariye. Nahariwe, 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 nta soni gifise. Ico duha nitugisubire kugirira isoni ukundi ivya Kristo. Nimba ugifise isoni ku vya Kristo, nuko hari ikibazo, ariko ijambo ry'Imana rirahari ngo igusubize ku murongo. Shengero ry'Imana, uguhimbaza Imana kukuri kugaragarira mu mubereho ubayemo, ntibigaragarira mu bindi. Si ibyo ufise uzi, ariko n'ingene ubayeho. Reka dusubire ku Mana. Imana ivuga ngo ndarondera abampimbaza mu mpwemu no mu kuri. Ukuri sinza kwibesha, ukuri nza kubwira Imana ukuri. Aho ngwaye ndahashikiriza Imana, intege nke mfise ndaziyereka, kandi na bene data abo numva ko bashobora kumfasha nabo bamaze kugera ku rugezo rwo gukura, ndashobora kubabwira nti fata ukuboko, aha ndagwaye, mfasha, nsengera. Uwo ni umutima w'Imana, si umutima uhisha ngo ubandanye uba mu kutari ukuri hanyuma wihende. Reka nsenga Imana. Mwami Yesu, tuje imbere yawe dutsinzwe n'ijambo ryawe. Ubabarire ubugingo bwacu Mana, kuko aho kuguhimbaza turihimbaza, tukiyerekana uko tutari, tukabikora mu mubiri. Tubabaza umutima wawe kenshi, ariko ntiwigera uduheba, uratwihanganira igihe cyose. Turashanga ubuzima bwacu butunganywe, butunganywe, ubuzima bwacu butunganywe. Vi prive zacu Mana ntizibe izinyegejwe wewe, ariko izo twakugururiye utosore ibitagenda neza, ubishire ku murongo. Turahaze kwitwa izina rya Gikristo, ariko tutagaragaza ubuzima buguhimbaza. Turifuza kutunezererwa uko wanezerewe abahizi mu kwizera batwitangiye imbere. Ibyangombwa byose bikenewe kugira ngo duhagarare mu nzira yawe ubituronse Mana, udumenyeshe inzira yawe y'agakiza, natwe tugukurikire. Ndisengera nongera nsengera wowe wese yumvise rino jambo, ngo ubuntu bwawe n'imbabazi byawe bitube ko vyo twese twihe umutima wo kukurondera, utunyoteze ibyawe, tuguhebere ubuzima bwacu uko na kare n'ubwawe. Urakoze Mwami Yesu, ni mu izina rya Kristo Yesu nsenze nshima, amen.